Mungu amebariki unapokuwa Mtanzania ukitoa nyimbo yako inaweza kukonka East Africa nzima. Lakini kuna nchi kama Burundi ambao wakitoa nyimbo zinafikia Burundi tu pale pale na zikienda mbali Rwanda. Wana hayo ndiyo maneno ya Diamond Platnumz, CEO wa WCB. Hayo niyo majambo ya Diamond Platnumz kuva mu gihugu ca Tanzania mu kiganiro yashoboye gukorera kuri Wasafi Media, aho benshi bariko barayafata nk'akagaye yashoboye kwerekana ku muziki w'u Burundi, akagaye yashoboye kwerekana ku baririmvye b'abarundi, ariko abandi bakavuga haba namba. Izo ni impanuro yashoboye kwerekana ku baririmvye b'abarundi, aho uri umuririmbyi w'ubwenge ushobora kumenya ati mpindura nkore gute kugira ibi nibi twikure mu gasuzuguro twiyambika agashambara. Aho umuririmbyi Diamond Platnumz mu myaka yahera turibuka akiza kurondera abarorero kugira bashobore gukorana nabo baza collaboration, yari umuziki, yari umuririmbyi yubaha cyane umuziki w'u Burundi, ariko kugeza kuri uno mwanya ugereranije n'amajambo ariko aravuga akaba abona neza yuko hari ikintu kanaka umuziki w'u Burundi woba warahomvye, umuziki w'u Burundi wasubiye inyuma bivanye na etape wari ugezeko kugeza niyo na etape kuri uno mwanya ugezeko. Amajambo ya Diamond Platnumz kubganje ndiko ndagerageza kuraba ego ushobora kubitahura gutandukanye bivanye n'ingene yashoboye kubivuga, aho yashoboye kuvuga ati uvukiye mu gihugu cya Tanzania ukarimbira umuziki muri Tanzania bongo flavor, ushobora kugirirwa amahirwe samples yo kumenyekana East Africa yose. Ego ntiyashoboye kubesha, nivyo twibonera n'amaso yacu, nivyo twibonera twebwe nyene ubwacu. Umurinzi wa Tanzania uko ashobora kuduga yaririmbye agitanguye canke ukuntu urugendo rw'umuziki bari ruko ruragenda, n'umuntu ashobora kuririmba indirimbo tukazumva no mu Burundi kurusha nuko dushobora kwa twumviriza indirimbo zacu twebwe nyene ubwacu. Ico cyo ntiyashoboye kukibesha ko mugabo ngo indirimbo zo mu Burundi arayisohora ikimvuririzwa hano nyene mu gihugu cyo Burundi, ariko yagiriwe ubuntu yariye hit ikumvikana mu gihugu cy'u Rwanda, aho nta na kimwe yashoboye kubeshamwo. uri wikebuka ushobora kwikebuka, yashoboye kuvuga ukuri. Mugabo badatahura dushobora kubitahura gutandukanye, ariko kubganje je nashoboye kubitahura ukoko zoba ari nk'impanuro yo bari karatanga ku muziki w'u Burundi. Ni gute abaririmbyi b'u Burundi dukwiye gukora, ni gute aba producer b'abarundi dukwiye guhinyanyura imiziki y'abaririmbyi bacu kugira natwe dushobore kwibona kuri rya bendera, kuri ya level twipfuza gushikako. Amarira y'abaririmbyi b'abarundi, amarira y'abari muri entertainment y'u Burundi azohera ryari? Azoza guhozwa nande ko twese tuguma tuganya twiganyira mu gata munsi numwe turigera twicara ngo dushobore gutorora solution iki kibazo industry y'u Burundi buja flavor yoba ifise? Mbega amakosa tinda kabona bo hanze, twebwe hoho vyagenze gute? Ni igiki cyatuzibiye tubona neza yuko tutushobora kwishikanako, tubona kituzibiye kugira dushobore gushika kwa kijya kintu twebwe nyene ubwacu twipfuza? Uyu n'umubabaro udasanzwe ku gihugu cy'u Burundi, uyu n'umubabaro udasanzwe ku baririmvye b'abarundi. Na nini teribi kuri twebwe turi muri entertainment ya 257 kubona abantu bose bashobora kuduhanga amaso bakabona nk'uko umenga nta kazi turimwo, natwe turara ijoro tukavyuka dukora, mugabo ibintu bikazoguma biri hahandi nyene. Niki dukwiye gukora nk'abarinzi b'abarundi, niki dukwiye gukora nk'abari mu entertainment y'abarundi y'u Burundi, muri entertainment ya buja flavor, kugira umuziki wacu wubahwe hanze, uvugwe nk'umuziki mu yindi, tuze dushike kuri bimwe twama twifuza bitworoheye. Nkawe w'umufansi ubona ari gihe kigiye gukorwa kugira umuziki w'u Burundi ushobore gushika hajya ahantu twama turirira, hajya ahantu twama twifuza imisi yose. Sten presenter cyangwa cyase umwite presenter Sten, uko ushaka niko ushobora kumwita aka update man. Tugusaba gukora subscribe kuri n'urubuga rwacu yiruze bandanye wironkera amakuru agiye atandukanye, ariko kandi utibagira gusiga commentaire yawe hano hepfo mu kibanza cha comment. Muri gwa rukundo nyene turabakunda cyane. Ciao ciao, till the next time. Mwenyezi Mungu amebariki unapokuwa Mtanzania ukitoa nyimbo yako inaweza kukonka East Africa nzima. Lakini kuna nchi kama Burundi ambao wakitoa nyimbo zinafikia Burundi tu pale pale na zikienda mbali Rwanda.